koko ndagukunda cyane by'ukuri sinoronka uko ndabivuga reka mbivuge mukama reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri umwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya yashikije Baruki mwene Neriya mu gihe yariko arandika aya majambo mu gitabo ayabwirwa na Yeremiya mu mwaka ugira kane Yehoyakimu mwene Yoziyasi umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma avuga ati nguko uko Mukama Imana y'Isirayeli avuze kubikwerekeye we Baruki wavuze uti ewe jewe ndago mwako Umukama yongereje agahinda ku bubabare narushe aho naborogeye nari butore nako yuko uraheza umubwira uti nguko uko Mukama avuze ensambura ibyo jewe niyubakiye nkarandura ibyo jewe nitereye ivyo nkabigirira igihugu cyose none nawe ngo wironderera ibintu bihambaye nubirondere nkako enguye gusuka amarushwa ku muntu wese niriyaswe n'Umukama ariko wewe impembo nzoguha n'ubuzima mu bibanza byose uzocamo. Tugire Kristo bakundwa Umukama mwese bane barudasonga tugire Kristo musangwe amahoro ya Yesu Kristo musangwe ubutware bw'Uwiteka musangwe ububasha imbabazi ingomezi n'ubushobozi bukomoka ku butatugerana Imana imwe Amen. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana riri hagati ya saa 12 na saa 3 n'umwanya udasanzwe kuri twebwe kandi mbasabye imbabazi rwose hari amazamu abiri nabarenganije ko irya saa 9 n'irya saa 12 buryo hagati ya saa 6 na saa 9 n'iryo hagati ya saa 9 na saa 12 kubera iki nari mfise abashitsi muri studio kandi baje batahanye ugiye baza baneguje nako banabagiriye ibiganiro ariko bazanywe n'amahoro haracyariho abakora ibikorwa by'urukundo abambika imfubyi n'abapfakazi none murumva ko byose ari ubutumwa Imana rero mushobora byose yishimire mwebwe mwese mwahisemo kutazogeraganya kimwe muri 10 muhitamwo ko ibambitse muzambika abandi ibagaburiye mukagaburira abandi ndabasengeye ngo Uwiteka nakabirengagize no mu kanona gatoyi aragahorana n'imitima yanyu ahorane n'amarangamutima yanyu kandi mu izina rya Yesu Kristo muhorane ubwezi muhorane ubwiza muhorane ubwizigirwa muhorane ubweranda nuko rero imbere yuko rero dusozera uyu munsi ndabibutse ko Imana mushobora byose itaje yemera ko ubuzima bwacu bubabara ndashaka cyane mu buryo bw'umwihariko kuganira n'abantu mugorobeje mubona umenga ahubwo Imana aho gutabara yatabaguye ahubwo Imana aho gukinga yarekuye ahubwo Imana aho kunezereza yababaje ahubwo Imana aho kugira bwiza yagize bibi. Ndashaka kuganira nawe haracari ijwi ry'ubutabazi haracari ijwi ry'isengesho haracari ijwi ry'ubudahangarwa
bw'Imana kuri twebwe. Uyu mwanya ntuwupfishe ubusa. Aracyara kandi karyo keza kuko Imana yikongera igakorana n'ubuzima bwawe. Ntukangwe nuko umunsi ugiye. Rababurije ntusigende umwe, nta wundi nizigiyeyo ntabara. Tugumane mwami, tugumane ubugingo bwacu ni nk'umunsi, ni ufica niburamba. Ibinezero byabwo birashira, mudahinduka. Tugumane gumana, gumana natwe kuko umunsi ukuze. Rababurije ntusigende umwe, nta wundi nizigiyeyo ntabara. Mudahinduka tugumane. Ari ibihe wumva ko umunsi ugiye gukurana ibigeragezo n'ibisuzuguriro byawe. Ndababwiza ukuri ko atari wo munsi wo gutunura, si wo munsi wo kubabara, si wo munsi wo kwijogota, si wo munsi wo gusuzugurika. Uyo munsi ni umunsi wo guhura n'Imana umutabazi, ni umunsi wo guhura n'Imana umurengezi, ni umunsi wo guhura n'Imana umushobora byose. Wowe wumva yuko ubabaye mu mutima wawe, warengewe n'amako, warengewe n'intumwa, Umukama azi kuremesha ibintu, kandi yavuze abakoze cyangwa batanguye gukora. Nk'uko uvuga utiri ku munsi w'140 ukwezi kwa gatanu, genekerezo rya 20, saa 2 z'ijoro, saa 3 z'ijoro, mwaka wa 2026, niko hatanguye avuga ngo ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya yashikirije Baruki mwene Neriya mu mwaka ugira none. Hariho reference y'igisuzuguro cyawe n'ingene ugiye gutandukana naco. Hariho reference y'umubabaro wawe n'ingene ugiye gutandukana. Hariho reference y'agacimizo kawe n'ingene ugiye gutandukana. Ngo nguko uko Umukama Imana Isirayeli avuze kubikwerekeye uwo Baruki. Wavuze uti ewe jewe ndagowe. Mwumva hari umunezero mu mutima? Ego? Hari umubabaro mu mutima. Biranasiguritse ngo mwaka Umukama yongereje agahinda kubabara. Nukuvuga wari ufise igikomeye none gicitse igisebe. Umukama yongereje agahinda. Hari bimwe tubamwo iruhande yuko ubwa mbere wakomeretse ukabenga. Ubu kare bakubenza ataco bagutwaye, bakubenza kubenganye, agutwaye n'umugisha wawe. Yakubenze yabanje gusambanya.
akubenga wanje ko mu butunzi bwawe. Mbere wabuze urubyaro ariko urubuze, ariko na cesarienne bakumbagize n'ukuna ko bagusigarana tasi kandi atakibona ufise. Imibabaro iratandukanye, imibabaro ifise inzego. Imibabaro ifise inzego. Iyo mibabaro ifise inzego niyo mubabaro tuzanye imbere y'Imana. Niyo mu mibabaro tutabwirizwa kurara. Niyo mibabaro tutabwirizwa guteterwa. Intandaro yose y'umubabaro ugendana mu mutima wawe. Intandaro yose y'agahinda ugendana mu mutima wawe. Intandaro yose y'igisuzuguriro ugendana mu buzima bwawe. Imana iravuze ngo tusubire ko kuvuga ko warusha waboroge. Mukama aramusobanurira ngo jewe nsambura ibyo niyubake. Cyari kugutera umunezero n'Imana yakige. Kiguteza umubabaro n'Imana yakirekuye. Ne mureke rero turwane intambara yo gusaba Imana abarigaza mu buzima bwacu. Turwane intambara yo gusaba Imana abarigaza mu mibereho yacu. Turwane intambara yo gusaba Imana ari yitwereka icyangombwa cy'ubugene twotandukana n'ubugwana n'imikorere mibi y'isi. Mukama niwe usambura ibyo wiyubakiye. Birumvikana neza ko ari we warekuye amabaka tubaho. Kanatsinda Yoweri ahanura yaravuze ngo nzobasubiza ibyari byariwe n'inzige kuko zari ingabo zanje nazo. Dukure mwaka gahinda nyaguhora ku ngoma, udutandukanye n'ububabare butandukanye mwami w'abantu. Iwe ushoboye kurandura ibyo wewe nyene witereye n'ukuboko kwawe. Ntuturandure Mukama, turindire twame ibyawe. Ababyeyi ntubarandure barindire bame ibyawe. Abahungu ntubarandure barindire bame ibyawe. Abakobwa ntubarandure barindire bame ibyawe. Abatware ntubarandure barindire bame ibyawe. Abatwagwa ntubarandure barindire bame ibyawe. Abihebeye Imana ntubarandure barindire bame ibyawe. Kandi turabizi ko ibyo ubigirira igihugu cyose.
tugirire ikigongwe kuri aho hose twavuze ngo tugomba twironderere ibintu bihambaye. Mukama nudusuke kwa marushwa, Mukama nudusuke kw'imibabaro, Mukama nudusuke kwa gahinda, Mukama nudutererane intuntu. Warabwiye Baruke ngo ngiye gusuka amarushwa ku muntu wese, ngo ariko wemeye nzogwa n'ubuzima mu bibanza byose uzoja. Iri jambo ariko ririshe ku buzima bwacu. Iri jambo ariko Mukama nirishe rikorere muri twebwe, nirishe rihindura inzira zariko zizanamwo amakuba, nirishe rihindure Mukama inzira zariko zizanamwo amarushwa. Turakwishimiye kubw'amaraso meza ya Yesu Kristo. Tubohora utwishyure ku dushishiro twaguhaye, tubohora utwishyure ku dushishiro twaguhaye, tubohora utwishyure ku dushishiro twaguhaye. Dukure kwiga isuzuguriro, twaragusabye byinshi kugira ngo turonke ibyo tukugarukanira mu nzu y'ububiko. Mwami Imana nyagora ku ngoma, nuhesagire imirimo y'amaboko yacu, nuhesagire utwigoro twacu, nuhesagire ubugwaneza bwacu, uhesagire ukubaho kwacu, turinde kubabara kandi turinde guteterwa. Nutugirire neza uduhe ibyiza, nutugirire neza uduhe ibyishimo, nutugirire neza uduhe umunezero. Tugire neza ibiganza byacu bihesha umugisha n'ubwiza, tugire neza uruhanga rwacu ruhesha igikundiro. Mukama turakwisaba tugirire ikigongwe. Raba ryiza abana duhuriye kuri iri jambo, wese agira ingo zabo niwe wazibahaye, uhumanura abahumanyi babo niwe wababahaye, urenganura abarenganijwe muri bo. Mukama namba twakugira isezerano ko tuzogumana nawe, tuzokorana nawe, tuzogendana nawe, tuzosangira nawe, tuzogutinya, tukagukunda, tukakubaha kandi tukagucira bugufi. Turakwingize natwe wigaragaze muri twebwe. Murozi nakagira ijambo mu buzima bwacu, munyeshari nakagira ijambo mu buzima bwacu, umukinzi nakagira ijambo mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu buhorana ubweza. Twebwe twigeze kurira turi mu butayu, none wadusanze udutera iteka, urakoze. Turagusabye ngo twishimire, ngo dutere iteka kandi dutabare. Ndaguhereje abagwayi, ndaguhereje abagowe, ndaguhereje abarusha, ndaguhereje abakene, ndaguhereje abugarijwe n'imyenda. Mukama tugirire neza, wugurure ingomero z'imigisha kuko turagusenga. Tugirire neza, ugaragaze ko utunganye mu byo uvuga byose, natwe turabyizereye. Nusuzuma ugasanga ntitwakuryaryanije, dukure kwiki gisuzuguro turose ibyo twiriwe turagusenga tugusaba uyu munsi. Nusuzuma ugasanga ntituri indyarya, ntutinye kuduha ubutunzi kuko ntituzokuryarya kimwe muri cyo. Nusuzuma ugasanga ntituri abagome, turashaka kubona ko twigomwe byinshi tukaza guhurumbira ijambo ryawe. Wese uduha umugisha. Urakoze rutare rwacu, kunemeye kuza kudusuzuma n'ikimenyetso cy'uko uje kubana natwe ubutakituviriye, kandi uje kuduhembura, uje kuduhaza, uje kutubohora, uje kudutabara, uje kuturenganura, uje kuduhuza n'ibyiza bitandukanye.
ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana kandi ndavuguruje icyitwa icyaha, ndavuguruje ikinyoma, ndavuguruje amashetani aza kubatera mu ijoro, ndavuguruje ubutinganyi bugendera muri mwebwe, ndavuguruje ubusuma bugendera muri mwebwe, ndavuguruje umutima w'ubwoba, ndavuguruje umutima wo kwicira urubanza, ndavuguruje umutima wo kwangirika, ndavuguruje umutima wo kwangana mukabigaragaza, ndavuguruje umutima w'amanyamanama nyanga, mutima mweranda nazakomere muri twebwe, zangabirano z'urukundo, zangabirano z'ubushishozi, zangabirano z'umutima jenama, zangabirano z'ubutwari, zangabirano z'ubumenyi, zangabirano zo kubaha Imana, na zangabirano zo gutinya Imana zize zikorera muri twebwe, tubone guhabwa ibyiza byose twagenewe mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ububasha bw'Imana ku buzima bwacu ko aribwo bucye gukora muri twebwe kandi tukarindwa iburyo, ibubafu, imbere, inyuma, eka hose, hasi no hejuru. Uwiteka abe tubone gutega iteka kandi dutetse urugo mu makuba atandukanye. Amen. Mani twishimire, Mani duhezagire, mugire umugisha, nimwidodombe ku cyo mwakoze cyiza cyose. Ndabizi neza ko igihe cyo guhezagirwa ku buzima bwacu ari ikinyene. Amina.